wanje amahoro atangwa na Yesu aganza umutima wawe. Ni Pateur kuri Jerome muri kumwe. Nagomba tuvugane ku ijambo riri muri Matayo gice ca mbere ku murongo wa 21 havuga ngo azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu kuko ari wazokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Nshuti yanje, aha dusomye dusanze mu ijambo gukiza. Iyo umuntu arwaye yifuza kuronka umuganga afise ubuhinga mu kuvura buhwanye nuko arwaye. Nico gituma abenshi barondera abo bita abaspecialiste. Ni vyiza ariko bavura umubiri. Uyu munsi dufise inkuru nziza kuri wewe ivuga ko hari umuganga aruta abaganga bose uzi na butazi. Abuzi bavura umubiri ariko we avura umubiri n'umutima. Bariya bakiza igice kimwe, uyu muganga w'igitangaza we arabaruta kuko we avura ibice byose bigize umuntu. Ikindi hari ingwara ivugwa na Yesu gusa bo badashobora, iyo nayo ni icaha. Icaha ni ingwara y'umutima kandi itavuwe umuntu apfa urupfu rw'ibihe bidashira. Inkuru nziza dufise uyu munsi kuri wewe ivuga ngo azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Yesu niwe muganga w'icaha kandi specialite ni rwiwe wenyene. Nshuti yanje unkurikirana, urarwaye naho uboneka nk'ukomeye, uri mu kinogo kirekire arico caha umazemwo iminsi, ehe nguha ibimenyetso. Nta mahoro ufise naho wambara neza ukaberwa ukisiga ugaca, ababibona bati bimeze neza. Hambavu y'ivyo ufise amayeri menshi imbere urabesha umugabo wawe, uramwinyegeza ukaja mu busambanyi ukagira ngo ntavyazi. Nawe yabimenye kera arihorera, ntiyabikubaza amera nk'utabizi. Arahava nawe atangura kukwinyegeza kuko mwubakiye ku caha. Umubano wanyu, urukundo rwanyu biteye akagongwe, bipfuye ubusa. Ababaherekeje kuri dote, ababaherekeje kuri mariage, bose bari mu cunamo. Naho bitaraje habona ngo bose babimenye, vyarasambutse mu mbisho. Kandi nawe ubwawe warasambutse, ugenda waratabaguritse. Ikindi ufise ubwoba mu mutima wawe, wama wikanga ko bimenyekana, wibaza uko bizokugendera mu minsi y'akazoza, kandi umutima wawe nawo mubanye nabi ukwagiriza. Ugenda atagaciro mu maso y'abakuzi, abandi bakunegura batakubariye. Abana bawe bato n'inshuti zawe bamaze kumenya vyinshi kuri wewe kandi bibi. Ariko umviriza, hari umukiza w'umubiri agakiza n'umutima, ni Yesu Kristo agukunda. Mbega uremera kumwizera ngo akubarire aho watabaguritse utabuwe n'icaha? Uremera kumwizera ngo uremera kumwizera ngo aguhindure, aguhe ibihe bisha? Muri we uravuka gushasha, ubicare mwegisha, ivyo wagenderamwo bibi, ubuzima bwawe bwa kera abihindura bisha, akaguha amahirwe masha n'itanguriro risha, akongera akakubakira urugo neza. Ukanezererwa umugisha wubatse mu kuri. Uvyemeye rero, sengana nanje uvuga uti: Mwami Yesu, mbabarira ivyaha vyanje, ndihanye singisubira, unyogesha amaraso yawe. Urakoze kumpariye, ndavyizeye mu izina rya Yesu. Ndagusengere Yesu, uyu muntu mugirira imbabazi, mwandike mu gitabo c'ubugingo kandi umuzingamishe mpwemu wawe. Turizeye kumubabariye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.